Shalom shalom, ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeye mumeze neza. Nubundi ni mwene data Nsengiyumva Hervé subiye kugaruka muri cya kiganiro cyacu dukunda ijambo ry'Imana. Ego murazi ko dufise icigwa turiko turigira hamwe, mwe muyera ariko aratwigisha kumbure kuri uyu muhora ngira mwe muyera ashimiye gucisha muri jewe. Nizere yuko ariwe ariko arakwigisha kandi turiko turunguka vyinshi. Nubundi turasubiye gutumirira abadufatiye mu nzira. Iki cigwa turiko turiga ni cigwa gifise umutwe canke kivuga itandukaniro riri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Turabona twarabonye ko hariho amasezerano abiri, kandi isezerano twarabonye canke alliance twarabonye ico bisigura. Rero abatadukurikiranye ku biganiro vya mbere murashobora kugenda kuri YouTube ubutumwa bwiza kuri bose, murashobora gukurikirana urukurikirane rw'ivyo biganiro byatambutse kugira ngo dutahure. Ni ibiganiro bito bimara iminota mikenya, nubwo wifatira umwanya ukeneye kwiga ndabizi ko wogira ico utorako. Turabandanya rero turacako turavuga kuri Aburahamu, Imana igiriranira nawe isezerano ikamubwira kubaga ibitungwa hanyuma akabibaga. Twaravyize ntitubisubiramwo, abakeneye muzobiraba mu biganiro byacu byatambutse. Twabonye ko muri rya sezerano havuyemo promesse canke ico Imana yasezeraniye igihugu. Turabona rero ko ico gihugu Aburahamu yarakirazwe mugabo ngo yakibayemo nk'inyambukira kubera yarafise ikindi gihugu arorereye ngo amatanguriro yaco yubatswe n'Imana. Ico gihugu rero amatanguriro yaco yubatswe n'Imana twarakibonye muri Yohana igice cya 14. Yesu asezeranira abazomwizera avuga ati nimwizere Imana nanje munyizere, kuko ngo mu nzu kwa data, mu rugo kwa data hari amazu menshi, ngo kandi ngiye kubategurira. Tuca dusanga rero cya gihugu amatanguriro yubatswe n'Imana ni hahandi Imana dusezeraniye kuzoba ibihe bitazoshira twese. Rero niho tunabona muri Apocalypse canke ivyahishuriye Yohana 21 na 22, niho tubona ico gihugu Imana duteguriye kuzobamwo ubwiza bwacu. Yerusalemu sha niyo yubatswe n'Imana, ngo mugwa wera w'Imana. Imana ishime cyane. Tugiye kuraba promesse ya kabiri Imana yahaye Aburahamu muri rya sezerano yakoraniye nayo. Mbega nayo niyi promesse ya kabiri turayisoma itangura igice cya 17. Reka mbere ku murongo wa mbere nihuta. Abasomyi bene data turi kumwe, nibaza ko mwebwe muca mubifatira umwanya ukwiriye gusoma, mwige gusumba, murushirizeho gutahura vyinshi biruta ivyo tuba twavuze. Nivyo twifuza, niwo mutima wa kino kiganiro, kugira twese twige ijambo ry'Imana, dukunde Imana. Ariko cyane cyane iyo dusoma ivyanditswe vyo mu isezerano rya kera tubibone mu Kristo Yesu. Niyo ntumbero nyamukuru. Twagiye rero Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramwiyereka amubwira ati ndi Imana mushobora vyose, gendera imbere yanje mu bwizigirwa kandi ubeho ubuzima butagira umugayo. Ibi Aburahamu mbega yarabishikije? Mbega n'abamukomotse ko barabishikije? Dusanga hari aho byagiye birabagora. Turabona mu nyuma ko Aburahamu yahunze akaja muri Egiputa akihakana n'umugore we ngo nimushikiwe. Turabona ko byagiye biramugora, mugabo Imana n'umwizigirwa mu rukundo rwayo ntiyigeze ihindura isezerano yamusezeraniye. Nzogirana isezerano nawe, nzoguha uruvyaro runini. Mu Gifaransa uruvyaro runini havuga gute? Twasome twumve. Quand Abraham eut 99 ans, imyaka 99, l'Éternel lui apparut, Imana iramwiyereka, et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, ndi Imana mushobora vyose. Mène ta vie sous mon regard. Ngo ubuzima bwawe bukomeze kugira gute? Kuba nkuko nshaka. Comporte-toi de manière intègre. Nugire inyifato ibereye, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. Hey, mu Gifaransa avuze neza ngo kugira ngo nshireho rya sezerano yanje nawe, ngo ngwize uruvyaro rwawe gushika ku mpera z'isi. Aka kantu mugafata. Tubandanye mu Kirundi. Murongo wa 3. Aburahamu avyumvise yikubita hasi yubamye.
Imana iramubwira iti iri ni ryo sezerano ngiranye nawe, nzokugira sekuruza w'amahanga menshi. Biraryoshe, sekuruza w'amahanga menshi. Iri jambo muri bike na ryone tuca turiraba mbega mu isezerano rishasha hari aho ryoba ryaravuzwe. Ego, mu gifaransa havuze umurongo wa 5, désormais ton nom sera plus Abraham père éminent. Mu murongo wa 5 haravuga ngo kandi kuva ubu ntuzosubira kwitwa Aburahamu, uzokwitwa Aburahamu, uzokwitwa Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Aburahamu ngo risigura se w'amahanga menshi. Aburahamu risigura se w'amahanga menshi. Rero murumva ko isezerano ry'uruvyaro Imana yarumuhaye Aburahamu. Mbega urwo ruvyaro ni bande? Tugiye kubiraba. Hanyuma ikindi kigira kabiri, hariho ikimenyetso cy'iryo sezerano. Nababwiye ko alliance ishobora kuba hatabaye guseseka kw'amaraso. Umurongo w'indwi uravuga, umurongo w'icenda iki naco tuzokivuga ukwaco. Umurongo w'icenda haravuga ngo Imana yongera ibwira Aburahamu iti wewe n'uruvyaro rwawe mubwirizwa kubahiriza iri sezerano uko urunganwe ruzokurikirana n'urundi. Mbega bararikurikije? Nakabaza ngomba kugwa, ubwo bararikurikije? Okay, nimba batarikurikije, Imana yo yareretse kushitsa ivyo yasezeranye? Oya. Iri ni ryo sezerano ryanje n'uruvyaro rwawe mubwirizwa kubahiriza, umuhungu wese ategerezwa gukebwa. Mu gifaransa haravuga ngo voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels sont les termes ibigize iryo sezerano, ibigize iryo sezerano que vous devez respecter, mubwirizwa kubahiriza mwebwe. Contrepartie, tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Zina muhungu wese azogira gute? Azobwirizwa gukebwa. Iki rero cyo gukebwa tuzoraba mbega n'ikimenyetso kitwereka iki mu kiganiro kizokurikira. Muga reka turangirize turaba ubu bwoko canke aba bantu Imana ibwiye Aburahamu ko azobera sekuruza. Twihute twiruka tugana ku musozo. Dusome mu Baroma igice cya 4, Abaroma igice cya 4 16 na 17. Mugabo basomyi bacu bene data dukunda, musome iki gice cya 4 muzobona ingene Aburahamu Imana yamuhaye kugororoka kubera kwizera atabanje gukora, ngo kubera ko uwukoze ababereye impembo, mugabo utakoze agahabwa aherewe ubuntu. Nico twita ubuntu bw'Imana. Mu bisanzwe Aburahamu niho tubona ikimenyetso c'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana dutangura kububonera kuri Aburahamu, ingene Imana yadukunze ikatugirira ubuntu bwayo, ikaduha agakiza kubw'ubuntu bwayo. Ego, dusome. Nuko rero isezerano ryatanzwe kubera ukwizera, kugira ngo bigaragare ko ari ingabire Imana itanga ku buntu. Bigaragare ko ari ingabire Imana itanga ku buntu, kujya nariko ndababwira, kandi ko rigenewe abakomoka kuri Aburahamu bose, baba abubahiriza ivyagezwe canke abizera nk'uko yizera. Iyi mico ibiri rero nayo muyifatire, abubaha ivyagezwe n'abizera nk'uko Aburahamu yizera. No kuvuga ko urabona ko niki cyanditswe kibatandukanije, kuko Aburahamu ari we sekuruza w'abizera bose. Ivyo nivyo ivyanditswe vyera vyavuga igihe Imana yavuga ngo nakugize sekuruza w'amahanga menshi. Ivyo rero vyabaye kuko Aburahamu yizeye Imana ishobora kuzura uwapfuye, ikarema n'ibintu bishasha ibikuye mu busa. Murumva icyatumye biba. Turangirize mu vyahishuriwe Yohana igice c'indwi umurongo w'icenda no w'icumi. Turabe ya multitude de peuple canke ba bantu benshi Imana yasezeraniye Aburahamu ko bazobura uruvyaro rwiwe ni bande. Inyuma y'ivyo nca mbona isinzi ry'abantu batoharurika bavuye mu mahanga yose, mu moko yose no mu ndimi zose, bahagaze imbere ya ntebe y'inganji n'imbere ya wa mwagazi. Bari bambaye amakanzu yera, bafise n'amashami
y'ibigazi mu minwe, baca basemerera n'ijwi rirenga bati, agakiza ni ak'Imana yacu yicaye ku ntebe y'inganji n'umwagazi w'intama. Rendez-vous à ne pas rater. Uzobayo, jewe nzobayo. Nawe ndakwifurije kuzobayo. Yesu abahezagire. Bashinga nahe bafasoni, bene data, abaji, bagenzi banje, uzobayo, jewe nzobayo muri ico gihugu. Kandi niko nizeye, kandi nawe nizere ko tuzobanayo. Tugejeje kubona rero uruvyaro rwa Aburahamu ingene rusigura. Mu cigwa gikurikira tuzoraba kirya kimenyetso c'iryo sezerano co gukebwa, mbega icoco gisigura iki, ko naco cari kigereranyo c'ibindi bintu vyo mw'isezerano rishasha. Yesu abahezagire, abagirire neza. Ndabakunda cyane, ariko umwami Yesu Kristo arabakunda gusumba uko ndabakunda. Murakoze, Imana ibahezagire.